je nibaza nta détail vraiment zose mfise par rapport à ça, ariko abari muri music industry barafise quelques informations. Ariko ico je nashaka kuvuga no kwinsista ko kuri kukuja hamwe nuko zijya nguvu Michel yavuze twoshira hamwe tukavuga ururimi rumwe bikantanga karorero. Je narigeze gutabaza ku isoko ngaho banyivye amakaseti. Urumva? Umuntu umwe afashe CD aja kwa ba Jeffrey mu Buganda azana stock ya makaseti gihumbi. Urumva? Umuntu anja karati niwe wasutse mu isoko. Nasutse ibiki? Ngwe bana ngo hari umujama ngaha ngo afashe ikirundo cy'amakasete yawe ngo ariko aragurisha, hari nabaje kumurangurako. Ndavuga ni nukuri kw'Imana. Ndagenda nsanga inkuru niyo. Dawe wa mugabo biti wowe turakorana. Acarambaza ngo urinde wewe nukuri kwe. Urumva? Ewe nca nkoroka epfo hariya muri ministère ya jeunesse sport. Ndaba directrice wa rabi vya culture. Atuma umuntu araza kuraba sanga ndiko ndatabaza niki ico yambwiye directrice ngo none hari ico. Urumva? Urumva je narinzi ngo ntabaje abantu batahura ivyo barimwo bantabare, at least bazimwaka izo cassette bazime nimba ninaziturira canke nje kuzigurishiriza, ariko bamwereke ko yagize ubusuma nukuri batamwambitse izera. Urumva? So tugiye hamwe ni nguvu, kuko iki kintu muri gouvernement yacu ntibitanguye umunsi, ni imyaka niyindi kuva kuri kubami n'aba mucyombero n'abande. Urumva uko intwara zagiye zikurikirana, iki kintu ntikigeze citabwaho. Ariko kandi turi mu gihe kidasa n'ivyo bihe, kuko nkuko bamwe bavuze umuziki uriko urisobanura mu gihugu cacu. Umuziki uriko urahabwa agaciro artistiquement. Umuziki muri region birazwi, n'abavuye mu bihugu byo hanze vya kure iyo bahonyoye igikirenge ngaha umva test y'umuziki batariko badashobora gufa kuronka handi hose. So ico ni kintu dushimira Imana. Ariko rero kugira ngo duhagarare ku maguru abiri, mwavuze ati pasteur ariko avuga ivy'imhemu spirituellement hariho umwimbu, ariko kandi ntidushobora kuguma duhagaze kuri sankoko. Kimwe mu biza kuzana inyishu kuri iyo yindi aspect y'uburyo umwimbu fadika nuko dushirijwe hamwe, nuko tuva muri mentalite ya ngo uwuguru yiwe buba bukeye. Murabona Michel akora ibintu byinshi bimwinjiriza amafaranga muri kajya ama studio. Twaraganira yarantera inkuru avuga ati jewe ahandi mu muhamagaro nta faranga ndiko ndinjiza muri aya ma studio. Urumva nuko ndi mu muhamagaro, ariko ibimubeshejeho rabinge nabikora, kandi yarafise uburenganzira bwo kwinyora ibibindi byose bituraba vy'umuziki kuko niyo sonza. Ariko ikintu kimubuzitiro akavuga ati oya, naho jewe nguwe neza, naho jewe mu bijanye n'uburyo atakibazo kinini mfise, hariho bene wacu nkeneye guhagararana nabo. Uyu muziki urakeneye gushika ahantu vraiment dusarura ibifadika. Rero bihera muri uku kuja hamwe duhamagaranye, tuze tubiha agaciro, hanyuma dushirijwe hamwe, ivyo twandika tuvyandike, dutahure i music industry iyariyo, hama ikindi mpereza ko nikiga mutamu kiri très important. Gospel iguma ari gospel. Iyitanguye kwitiranywa n'ibindi bintu, aho tuba tugiye muri le contenu.
kuko Mutama Big ikibazo wakivuze ko ti aba Apollinaire batangura nabo nyene ntibakiriwe. Urumva ntimwari mukwiye gutegwa ubwoba n'abatumva style kuko niko vyamye. Urumva me ahubwo intambara nyamukuru ni le contenu. Urumva ni biki dushira muri uyu muziki kuko ejo harabazokora blues ngaha noneho abantu bacu basareti ivyo vyo ni biki mwasaze noneho tubabwire ati ni gospel ariko hanyuma tujyane nabo muri ugo rugendo gushikaho bumva ni blues tutamenyere ariko harimo message ibohora abantu so nta kibazo. So intambara nyamukuru ni content kuko umuziki wose kwisurasa na makoro namwe ni do fa solo nibiki vyose. Igitandukanya gospel n'indi miziki ni content. So ivyo dushira muri iryo cupa gitwa umuziki nivyo bikomeye cyane kandi nivyo bizotuma twemeza abantu batamenyereye style fulani. Urumva finally bavuge ati ega babahungu reka tubumvirize bariko bari impacting. Ega babahungu message bavuga ni y'ubwami. So nibaza ngo ico kintu kirakomeye cyane. Nimwiteho kugwana intambara zidakenewe nuko vyamye kuko ni question ya mentalite. Hanyuma ikindi kugarda iyo aspect ya ministry. Urumva ministry wavuze ikintu nshaka gusurinyako. Kirateye amakenga uvuze uti muri iki gihe sinzi ko birimo fierté. Muri iki gihe harimo twari tumenyeye abahungu bahaguruka bavuye muri eglise barezwe na eglise bavukiye muri eglise ariko ubu hariho nabandi utamenye iyo bavuye. Urumva ico kintu rero mwebwe mwitangiye imbere abo muiconnecta nabo ifo kubafasha kubera ko eglise bene data eglise igumari eglise shakuze uririmba umanura inyenyeri zigakoroka bose bakabibona nta kintu gishobora kuza kuhamplacer eglise. So eglise naho ivyo ukora itobiha platform at least ufise uburongozi spiritually bugu covering ahantu barizwa imuhira hanyuma ugasohoka iyo uja ku ministeringa uri recommande utari recommande mais eglise nta gishobora kuyiremplacer kuko nabugiye kubwira ubutumwa somehow nibakizwa ubarungika muri eglise. So niba burungika muri eglise wewe wiri gutukagura uzoburi ko uri contradize uzobura umumessenger atari we. So nashaka kubankuraja abo bantu muba muzi nimba ari vyimeza mutazi yo baba bavuye ifomu kubafasha kuko baba babona baba bafise baba basanze kuri terrain baba basanze ama reference basanze Biggie rumustar muri iki gisagara you have a church. Asiye yeah I have a church ko je narinzi ko bidakeneye no birakenewe kubera ko urakeneye kuregwa urakeneye kugaburirwa urakeneye yo covering spiritual covering. So hanyuma abo bantu osi ahantu bakura message birabafasha ku building iyo content bazoshira muri za styles zabo. So baraba bien encadré hanyuma bakaba minister beza. So please ndangiza ibi bintu vyose twobikora muri cadre ya gospel kandi tugakora ivyo dukora vyose nk'aba worshipers duhesha Imana icubahiro. Nukuri urugamba rurahari ariko intsinzi ni yacu. Murakoze.